Ije narinzi ko nzoba umupadiri kwera. Yego kwera narinzi ko nzoba umupadiri nivyo nakuze nzi. Mugabo vyagiye guhera yuko ari ukuntu amashuri akugora kidogo hari umuntu yaciye ambwira ati nta bapadiri badubura mw'ishuri. Burya gutangira vyace ngo nkwikenera life's like kwiyakira vyarangiye unyihariye bazi ko nataye umutwe kubw'iyo fesi. Yes, abakozi ba AkANYUMA TV kandabika ndabajurira ngo mwese mukomeje kudukurikira. Wowe no mugushasha Burundi bien sûr, wowe muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yeah. Yenda bava ntubihebe ni kwera ko abantu babitanguye bakabiheba. Uburuhiro bitanga bihera bibavanga vanze bikabavanga bikabavanga. Ariko iyo bandanije ikintu batanguye ni vyiza. Kishambere ugira mu kazi ni discipline ni ikindi ni iki havuye discipline mu kazi kuba punctuel no kubikonda iyo ukunda akazi kawe ibintu byose biba ari fresh naho bidakunda no munsi ejo birakunda iyo ndi gaha simba ndije nyemba ndi kumwe n'umutumire nkuko mubimenyereye umutumire wanje buno munsi muravangwa ninde bien sûr mwamaze kumubona kuko muzoza no muri introduction hari ibintu byinshi niko ndavuga ko ibintu biba bimeze bam. Yeah, uno ndi kumwe na Miguel. You are welcome. Thank you. Meze neza. Go on now. Ibintu gute bivanye no kungena ubona situation. Ibivuze. Cyabisanga byacu. Don't give up. Ni bien hana kimwe. Oh, niyo tubana tubiheho twivuyemo. Ndibaza cameraman ni fresh sana. Fresh. Iyo abantu tubivemo twe twarabihevye bana. Imwe navyo muzi bisanga twahuye navyo. Ubugambe namutumiye amajwi yazari matoye none umunsi turatangura ikiganiro kirahera Musarishe Rastaman sinabivuga bijya sinvuga ivyo gufatira cause mvuga ibisanga dusanga ikiganiro nticagenze fresh ngo twavyifuza ariko ubu rero kamamani yavuze ati ya confirm yes karibu kuri AkANYUMA murakoze cane kunyakira ego nibaza yuko tuzakubana bien nahora nkora inyuma ya kamera mugimve ndinze nza imbere ya kamera bumva bimeze guta banumva ntesa ubuvurezi akazaga bavuga ati mukobwa bimeze gute n'umuhungu babona gute mubibona gute mwebwe bona gute tubatemwo idondora abakunzi bacu nitwaga Miguel niyo mazina nkoresha mu kuririmba amazina abavyeyi bampaye ni Gateka Andian Miguel ariho havuyemo Gami candenza ko Miguel kubera ko ari ryo abantu bazi ndagukunda Miguel c'est vrai voilà il a doute naho babiduze naho babiduze indirimbo yavuga gute ari indirimbo iraho ntaco nayuka ndayikora yabidondoye yitwa Miguel niyo koresha ariko ubundi yitwa Gateka Gateka y'amazina y'abakobwa wewe aya Gateka ni ry'abantu twe nta Gateka tukeneye tuganire oya wari gutuma bitwa basi iteka oya pana gaga wagahungu Gateka we na Gateka nateye abavyeyi na Gateka na en fait na ikwitwa Gateka k'abavyeyi mugabo ivyo bireka indwanyu twabiheye okay natumiye Miguel ngo dutere inkuru bien sûr cyane cyambere kubera inkuru mwese turamuzikeneye tuvuge hose kuri career yiwe y'umuziki ko asanzwe ari umuririmvyi araza kubatamwo mu mwanya haba hose araza kutubwira kuri ahagejeje umuziki wiwe ariko imbere ko dutangura dushaka tubwire nigeri watanguye umuziki wawe wiwanje yego wiwawe pana byandi bya karaoke mugabo navyo nyine ushaka kutubwira kuko inspiration ishobora kuba yavuye ahantu twe tutazi uwata sa inspiration natanguye muri 2021 niho nasohora indirimbo yanje ya mbere yitwa AkANYUMA ama 2022 ncansohora yitwa Call Me hama ubu rero niho nasohoye il y a 3 mois niho nasohoye yitwa Yonise Feel You 3 iyo ni ari mu rukundo
baca bayumviriza baraza kumbwira niyo rukundo ya kubera ko ayo matitre AkANYUMA, Feel You, hama Call Me. Yes. Bon, ni refera ku buzima busanzwe ku vyo mbona vimbayemwo hama nkaca ngerageza créer histoire ni refera nyene ku vyo ndiko ndabona canke mbayemwo ya ukiri umwana warigeze bazoza umuririmvyi donc yabigize umwuga pana vyo kuvanga kuririmba muri chorale bago history je nahenze ko nzoba umupadiri kwera Ego kwe nahenze ko nzoba umupadiri nivyo nakuze nzi mugabo vyagiye guhera yuko ariko amashuri akugora kidogo amacha hari umuntu yaciye ambwira ati nta bapadiri badubura mu ishuri c'est vrai naca numva kweri ewa naratakaye kabisa ico gihe mugabo nagiye nyene kubimenya yuko ari ibintu bisanzwe nyene kudubura en plus muri primaire ari ibintu bisanzwe mugabo nakuze nkunda umuziki vraiment gutamba umuziki canda nawukuriramwo kubera ko natanguye kuja muri chorale à l'âge de 8 ans ego nawukuriye murumva gukura wibaza ko uzoba umupatiri haba umunsi umwe akabikubwira ati nta mupatiri adubura ngo bihevye kubera ico canke wasanze ari umuhamagaro wawe oya en fait kubera ko nari umwana kuri umuhamagaro w'umupatiri kuri umupatiri urabizi tegeza kuba utifuza cane cyane kubishobora reka kandi usanga ari bien kubera ko yes warumva ko umuhamagaro wawe canke warumva ko uzobi wari umuhamagaro wawe canke ni kwa kundi bakubwiye baguciye intege nawe ukacivamo bon ni kubera ko mama yigeze kumbwira yuko iryo migere yarimpaye kubera ko hari umupadiri yakunda kuryoherwa sana gutamba hama mvutse aca nyita Miguel umupatiri apana mama mama wawe umupatiri yitwa Miguel wait hama rero cankora ivyo mama ambwira cankora nyene nkunda kuba umupadiri numva noba umupadiri rumva nkaca ndabana ubuzima babayemwo abapatiri n'abantu numva bagenda ugasanga baje no muhira abari ibintu mengo ni fete biba biryoshe rumva turumva ati ni kurya nyene wala ibyo bintu biratese kuntu hama rero shitse hari nko mu wa kane niho mengo nadubuye acaza umumereko yarambwira ati mashu mwana ntibadubura abapadiri burya ucurabiheba nivo ntibadubura abapadiri ati vya vrai acambwira ati uzofuma w'umufurera kweri nanje ahantu naniga hari abafurera bakubitana avuga ati wapi je sinawo umufurera mbe nka naka nigikunda kweri ndakova bakubereye akarorero acavuga ati aca nibiyace basi nta kundi uziko ari abantu batuberuka mu buzima sha kandi abari ari genye kubera ko umwana urumva umubwiye ikintu nico afata kandi urumva ko sinarinze no kuja kubibwira abantu na mama sinageze ndabimubwira nagiye kubimubwira mu nyuma aca arambwira ati byagenze uko kweri tinka iki gituma nyene wabikuye mu mutwe ko yarabibona ko ndabikunda gose hama aca ambwira ati aca atangura kumbwira abapadiri tuyunaka yaradubuye aho uyunaka nubona atari umupadiri ahubwo wihoye ubusa mugabo urumva nanje nari namaze guhindura ivyiyumviro muri babandi babivamwo mu buzima kubera ko bavuga ngo je ntangwe higana nambwira abantu ngo don't give up sigura rero kubera wabivuyemwo wara givinze up nuko nyene ushatangura umuziki ryari ushobimvira gute wumva umupatiri uko biri kose siza kwinspire ko arakunda gutamba nawe ugakunda byaramfashe kweri umuziki donc yakwinspire kuva ryari donc kugira wumve plutôt washe wumva utanga wotanga kuririmba ryari igihe wumva ivyo upatiri bitazokunda canke ivyo bikurimo avant en fait numvise ko bitazokunda mu mwaka nyene je nibaza kumengo nene natanguye chorale kuko nakurikira abakuru banje n'abatonto banje baba muhira
cankurira mu ivyo nyene umugore urumva yuko sinari bwagere kugira gusa urumva nasubiramo imiziki nkayitamba urumva hama maze gushika muri 2015 canke 14 nkuko onye niho niyumvira ibintu nyene vyo kuririmba gusubiramo indirimbo z'abandi karaoke gusaba akaririmbo kamwe kamutangure kuririmba urumva nkunda no kuza ama instrument batterie hama rero cyo ndabandanya umuziki mugabo nagiye kuvuga ati ndirimba ivyi wanje jewe nyene muri 2021 urasohoye indirimbo zitatu uno munsi zigeze kuri zitatu umuntu yaje muri carrière yaje afite muri byo kuririmba hariho n'amase asara indirimbo imwe yakacamenyekana undi ugasanga imaze igihe wari wigeze gucineke ngo wumve ati ndaje mu muziki ariko zimaze gusoza zitatu sindamenyekana cyane sike ntumvise ucitse intege kugira kwa philosophe twamumenye ku ndirimbo ya mbere agisohora indirimbo ye twatama urazi ikintu umenye ikintu cyose cyama kiza kigoranye kiranaramba urumva ikintu cyose ugerageje ukabona ko kiracamo kuko antuka cameraman uko byumva ibintu karavuga wewe kuko antuka igihe je natanguye ku ndirimbo ya mbere urumva igihe indirimbo ya mbere uko bayakiriye ikiriya gihe ubu siko bakiriye umva hariho akantu kongeyeko kandi urumva le fait ko ndabikunda naho ni ya kabiri ni ya gatatu vyogenda ukonya kuko niwo munezero wanje umuziki musanzwe niwo mu best of essence ishobora kubaho mvata muziki ndyohewe mbabaye n'umuziki donc nzokora ndazi ko injuru bizokunda nyene injuru x don't give up my friend don't give up ko wavuze indirimbo AkANYUMA twaba tuzi Natacha yasohoye indirimbo yitwa AkANYUMA ninde yasohoye bwa mbere jana isohoye 2021 wewe urumva ni uravyumva nawe ego Uti musangira amatitre ni hatari nyene gusura rya ni boss ntaribi ashobora kucandungika muri studio tugenda ukora akazikisha ntaribi ko abantu nibumva Natacha yasohoye indirimbo yitwa AkANYUMA nawe kwasohoye indirimbo AkANYUMA ko numve ngo bihava vyiso kumengo yaraye gutwaye oya titre nibisanzwe anabandi bose bama bagira amatitre asa mugabo maybe histoire si zimwe cyane ko mvuga ibindi nawe ariko avuga ibindi ari nkamwe muhuye kashaka kubwira tubwira titre nayikuye ku ndirimbo yawe sinaza ko ivyo niyo bimbariye ariko bwiye ati nakubuze ahubwo ndakuboneyeho wakwimva gute nshoreye n'ubundi mwana vraiment kazora ibiganiro byinshi ukaba warakoze AkANYUMA tuzokipininga kugira ngo bazo gupininga AkANYUMA kugira ngo aze kuyibona nzomurungikira akanya kandi sha c'est vrai boss hari indirimbo ivuga ngo aho ugendera mu bandi nanje ntusiga ariko n'iy'Imana nawe niyo kugendera uzobivuga ko ayikoreye kuri agateke yego kwera ntari uzagaruka kuturaba yego kwera ntari uvuze ko haheze amezi 3 usohoye indirimbo yawe yitwa Call Me no Feel You iyo Feel You uravye na AkANYUMA uhereye ko yakiriwe gute mu bafana yakiriwe neza benshi nk'ama feedback naronse benshi ni courage bandanya uzogenda neza uririmba neza uragerageza donc ivyo onye nibiguha courage ukavuga ati reka mbandanye hariho abariko barashima ivyo wanje yego wifuza niyihe collabo y'ibisazi ufise ngaha mu Burundi ariko mu Burundi utaraja hanze ndazi ko mugira musimbire hariya hanze hariya muri Nigeria hariya kaja nini kweli ndamugwaye sana kweli ngaro nuko umengo ntakiririmba ibintu vyo kurimba sikirenga nyene tu gusa gusa ni benshi ariko niwe wa mbere kweli niwe wa mbere kaja ni tutumurondera tutumurondera tumaganira shatwa mukura he ba mu Burundi oya sinibaza kweli kaja nini parcours de combat urayibuka ukana muri prime nako mwizo kana mwiga mwibageje nk'ivyo ncavyibuka iyo bavuze kaja nini nama numva mwo mu gitabo
ariko niyo collab y'ibisazi yo mufise usanga na ego kweri mu Burundi mbashaka ko mwohura vraiment ibintu byose base bifuza ubigereko ego kweri. Ku bantu batazi channel yawe batazi aho usorera imiziki yawe babwire ama platforms yo korerako kugira ngo nibaje gusupportinga baze bisunge ama platform uvuze. Hose ni Gami Miguel. Yes. Urumva ni GAMY ama Miguel. Urumva aho ntora hose nuko nyene nitwa ni Gami Miguel. Naho nyene nuko nyene nitwa haba YouTube, Instagram, X, TikTok hamwe na Snapchat. Amandi ma platform nkoresha azotangura kuza n'indirimbo shasha ngira nsohore. Idusoka ryari? Bigenze neza ni mu kwezi nyene. Kuta dutumira muri tournage ngo tuze kubereka how much nyene ibintu biba bimeze. Sindagira tournage rega. Nturayifata. Ndashaka ko bagushigikira korora kana keza gasa neza Gami Miguel. Ko mutamona ikaratwenga baje ndabasavye. Murangira twenga. Urumva asindirimbo nziza indirimbo iryoshe nayumvirije feel you nayumvire indirimbo vraiment isona neza mu matwi ushaka kumvira kumwe n'umukunzi wawe cyangwa mu ex wawe cyangwa mu ex wawe apana ex now I'm okay biramatinga tumeze neza nuko niki tumva tutagenda tavuze Ngikigabasha. Nikobwira bakuru bawe bo mu muziki. Bakuru banje. Hari umuntu ndabona ngo ninde muntu azi ngo umuhungu afise impano ngo ndamuhe ngo management. Oya ntiyavuze umuhungu yavuze umuririmbyi none ko je mfise umuhungu. Niko ngenda ndamuguha nkasanga ufise indi management. Je nta management mfise sha. Yo dukoze ko ukivuga. Aba manager bantu musa amafaranga muri diaspora mwifuza gusupportinga impano zikiri ntonto. Ego kweri kandi nibaza yuko bikenewe. Manager wa mukuru. Ntaribi. Kandi nibaza yuko bikenewe kubera ko hariho ama new generation abizi cyane akeneye abantu babafasha akeneye abantu babatahura kuko tugerageje kuraba n'abantu bariko barakora neza ubu nyane new generation. Umuntu yavanga no mukobwa ashaka umukobwa. Mugaje ndazikora aba diaspora besha dukurikira bari muri America. Ego. Bari muri Europe, bari muri Canada nuko ndabasavye. Kabona uwo mwana aho bahaye kapera basi. Urashaka kubaha kapera? Akapera. Slowly. Okay. Ndiko numvizinde kapera ari. Kapera freestyle cyane. Yeah. Uko ushaka, iyo ushaka nyene, yaba freestyle yaba iyo nta kibazo. Okay. Burya gutangira vyace ngo nkwikenera hi. Life's like we akira hi. Vyarangiye unyihariye bazi ko nataye umutwe kubw'iyo fesi. Yeah, she make bad man go crazy. Uranyica kwesha ni kubi iwanje naribi isanamu yawe yangize ipanchi ipanchi every post I niho mbandi yeah niho mbandi mi nombre es Gami wewe nta muntu nakubwira kuririmba shoki nka ufise like ijwi nk'irya December ni December I don't know December yeah Nagira ni December yeah okay December nahora bimbwira ahubwo uruwambe sawa ubwo rero muzahura Namukunda none December akora neza cyane mumvise ijwi man shawa ya ayo turi nka twebwe turi kuri plage wallahi bari kunyemeza ciao reka ndakubwira tubasezere n'abakunzi bacu okay barinze ngo ndabasezeye hama ndabasaba kugenda ku ma platform yiwanje cyane YouTube mukore subscribe kuko ndi mu kusohora karimbo gashasha nizera ko kazobaryohera muzokakira neza mungumire hafi tu ndafite byinshi byo kubaha. God bless. Big up son.